reka dusimbire novuga mu gihugu c'Uburusiya aho ubona murazi neza yuko igihugu c'Uburusiya kimaze imyaka 3 ndetse yarenga ko ni mistari mike kiri mu ntambara n'igihugu ca Ukraine. Ubona yuko bapfa ibintu byinshi binatandukanye harimo n'ubutaka bwa Ukraine babanyira kuja mu muryango wa OTAN. Hajya rero cyo twabagira nuko hariyo umusirikare akomeye ku munsi w'ejo novuga yatewe kandi ubonye atakibarizwa mu bantu bakiri bazima. Uko vyifashe nuko hajya rero umusirikare akomeye novuga yarajejwe ikirindiro gikoresha vya bigwanisho rutura mu byo mu Burusiya yishwe arashwe. Ukraine nayo yemeza ko ariyo yamugandaguye. Rero ko vyifashe nuko umusirikare w'ipete rya general azwi ku izina rya Igor Kirillov murantunga yari intwazangabo novuga mu gifaransa commandant w'igisirikare c'Uburusiya gikoresha ibisasu vya rutura ko bivuga yapfuye ku munsi w'ejo asambuwe n'igisasu caturitse cari kinyegeje hafi y'inzu yabamwo mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'Uburusiya. Aho rero turavuga ni muri Moscow. Rero igihugu ca Ukraine kikaba novuga cemeje ataguhakana ko arico kiri inyuma y'iryo gandagurwa novuga nkuko ajyanye ushaka kubisanga mu kinyamakuru Reuters ego cyanditse aho cyamenyesheje ko uwo mugabo Igor Kirillov yishwe n'inzego z'umutekano zo muri Ukraine. Rero ico gisasu giturika ngo cari kiri hafi y'umuryango w'inyubaka uyu mugabo yabamwo, maze uwo munsi niho casamburwa mu gatondo kigahitana uyo Igor Kirillov nkuko ushaka kubisanga no mu kinyamakuru ca mu Faransa, iyo nayo ni France 24. Rero ubwo rero haciye hatangura amatohoza yimbitse aho abajejwe amatohoza muri ico gihugu baciye bishikira ku kibanza vyabereyemwo kugira barabe n'ivyononekaye bize novuga bisanugwe. Rero uno Igor Kirillov yarajejwe ayo mabanga kuva mu mwaka wa 2017 yari yaragirijwe n'Ubwongereza ko yakoresheje ibigwanisho rutura mu ntambara yo muri Ukraine, nubwo ubutegetsi bw'Uburusiya butigeze bwemeza ico caha bwemerana ko ico caha. Rero ibi bibaye mu gihe intambara ihuza ibihugu bibandanya igihugu ca Ukraine na Russie kuva muri 2022 aho Putin umukuru w'igihugu ca Russie Vladimir Putin yari yemeye kuyitsinda bidatevye, ariko kugeza no muri uno mwanya turiko turabashikiza no makuru intambara ntirahera. Rero naho biruko Putin ngo arashimira igisirikare ciwe n'ingene kibandanya gikora ngo gishike kwihangiro. Ni inkuru ibabaje mugarumva yuko hajya anye muri Ukraine bamaze kwemera yuko bari inyuma novuga y'iryo novuga gandagurwa ry'uwo generali. Birababaje cyane gose, birababaje gose. Reka tuje hariya mu gihugu c'Ubufaransa Dorsi mwizinga rya Mayotte, ego mwizinga rya Mayotte aho haraye hibonekeje igihuhusi Dorsi. Bivugwa yuko kimaze imyaka 90 kitaboneka. Ico gihuhusi rero Dorsi kikaba cabereye mu gihugu c'Ubufaransa mwizinga rya Mayotte, kikaba citwa Chido. Ico gihuhusi kikaba cahitanye amazu cyane amazu adakomeye. Kavuga yuko n'iryo zinga ayo abantu benshi baho ari abantu bakenye cyane, ukuvuga ngo atari kirenga. Ego bakaba bahuye n'iryo sanganya ry'igihuhusi. Dose birababaje, niko ndiyumvira nk'ahantu no munsi hotera nk'igihuhusi Dose. Dufate par exemple nk'ubu harateye igihuhusi mutiteguye, ugaca usanga muri ya mapeyi navuga peyi sitko navuga peyi cyangwa muri bya bihugu bwati vraiment uburyo bwo kubaka kugira iki nibavuga bapfuye, ariko mumaze gutakaza ibintu kugira ngo muswe kudugana umenga biragoye Dose. Sinzi numva umenga biragoye. Nako ndaraba nice nuko abantu baba muri iyo nzinga baba
bakomotse mu bihugu bivuga indimi z'abantu langue bantu niko ndabisoma hajyanye, aho ubona yuko habayo abantu baba novuga bashika ku bihumbi 310 barenga ko 22. Ibi bintu birababaje cyane, ubona yuko cari gifise umuvuduko w'ibirometero bishika ku 200 kw'isaha. 200 kw'isaha. Igihuhusi musanzwe novuga gito. Bavuga gito cyane nta gihuhusi kinini gito ariko mvuze muri ubwo buto novuga impact ije nonekara hanini. Hari igihuhusi usanga kirasenyuye ahantu hose, twaravuze novuga dosi ku gihuhusi ara nk'ubu batubwiye ngo 200 kw'isaha, ukuvuga gishaka kuja munsi canke hejuru. Yego muga kimaze imyaka 90 kitaboneka, ni ukuvuga yuko caje gifise n'ishavu. Umva nyatari cyane, twarabwiye hari ibihugu bitari bike novuga yuko biterwa n'ibihuhusi. Twarabwiye muri Mexique, muri Leta Zunze Amerika naho nyene ntihenze ni Florida, ndetse no muri Espagne hajya Valence nabo nyene baratewe. Ubona yuko turi mu bihe ubona ariko higaragaza ihinduka ry'ibihe cy'ubwoba. Bariko barabitubwira avuga yuko cuba caje bivuye kwihindagurika ry'ibihe n'ubushuhe bw'amazi mu bihari bwadutse cyane. Twashobora gushima Imana nice ekirevre twaratora Tanganyika yaciduga muga ntituragera ku rugero ngo ishikire ntara ya Gitega tugeze aho Bujumbura tuzatugihari twese tuba mu mazi. Ariko urumva yuko naho twebwe novuga inzu zidabomoka ku bwinshi, ego turazi ruguru imvura iguye nyinshi harimo n'umuyaga mwinshi, amazi amwe arabomoka ndetse n'amanyeshuri novuga amashuri amwe. Ariko twebwe twanakesha Imana tunanayishimira kuko hada mu Burundi amaze kugaragara nta gihuhusi kirigaragaza mu Burundi. Urumva ko dukwiye gushima Imana tugasenga kuko hari ibihugu biriko biramererwa nabi, hari biri mu ntambara. Ego turakwiye gusenga cyane dosi. Turi mu bihe byanyu baravuga ngo turarinzwe. Yari Dosi na Nice. Urashaka kuja muri commentaire ukagira icyo ushikirije, yaba intererano canke ukagira icyo ubwiye Nice. Voilà, icyo nababwira nuko mwosangiza ino video ku mbuga zanyu zose, cyane cyane WhatsApp, musangize kino kiganiro abagenzi banyu. Cyo tukazabwiye ciao ciao.